Nakane kumurongo wa 10 mwakabonye dusome twese twasize amaso kugira ngo umuntu wese mwema mu isobanuro y'amajambo. Dusome umurongo wa 10 niwatenderukirwa ku munsi w'ibyago niko gaye inkomezi zawe zizoba zari zingana gute hagira uvuga ngo sinabyumvise cyane ntabyo nabonye. Dusubiremo niwatenderukirwa ku munsi w'ibyago inkomezi zawe zizoba zari nke. Daniyeli igice cya 3 16 17 tugende kuri murongo wa 16. Shadraka na Meshaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure y'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugezi. 18 ariko naho bitoba bityo umenye mugezi ko tutasaba imana zawe cyane ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Umwami Yesu nahabwe icyubahiro mu bamwizeye bose. Ngaho aho tugarukirije kandi aha twagiye n'ukuzinga twazinze twagiye kwezi n'amarineti ndabitse. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye Imigani igice cya 24 ku murongo w'10 havuga ngo niwatenderukirwa ku munsi w'ibyago inkomezi zawe zizoba zangana gute. Mbega ngomba ndababaze neza, mu bikorwa by'Imana harakwiye abanyenkomezi. Abariko bararimuhaye akazi kurima birakwiye guhamagara umuntu akomeye. Yesu nahabiki tugomba dusaba abantu baseguye umurimo w'Imana ko mukwiye kugira inkomezi. Irumvika inkomezi muri iki gikorwa, inkomezi udafise inkomezi ntibikunda. Yesu wacu nashimwe. Twagiye ahantu hamwe bace bagahamagara ngo muduteruze iki kiti mukitutugirize mugishikana ahantu akaturabahera. Twarahashitse uwa kwanza arashiramo amaboko, iyi mirya y'imigongo ikakigomba gutabuka ati ndaheze. Abuze umuntu w'inkomezi wo guterura ico giti Imana yatunishe. Ngomba rero ndakubwire ngo iri jambo kudenderukirwa n'ubu nokwironderera umuntu adenderukiwe ngaha ntawe nobura. None kutungana twese tunganye inkomezi muri ibi bikorwa, tunganye inkomezi twese. Imana nitugirire neza. Aba rero ko baba baradenderukiwe mu buryo bw'uburinzi, aba rero ko baba baradenderukiwe mu buryo bw'ibikorwa ku munsi wa kabiri, aba rero ko baba baradenderukiwe ikanisa ngaho yatanzwe ku munsi wa 5. None mwari gutya abandi mwari rero birashoboka ukadenderukirwa, ariko umviriza ndakubwira nawe udenderukirwa ibyago byose ntibigizere. Birakwiye ko mwambara inkomezi kugira ngo duhangane n'ibyago bigomba gutera irengero ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Ibyago birashobora kubaho, kandi naho bibaho bisanze twambaye inkomezi za mpemu yera turabitururuza. Hari abantu batatu, Shadraka na Meshaki na Abedenego, umwami arabageza kugira ngo ashinge igishushanyo kiba aricyo basenga. Mbega bene data, ikintu cyo gukura kuri Kristo icyo kintu cyo bakimeze gute? Ikintu cyo gukura kuri Kristo umwana w'Imana nzima cyo bakimeze gute? Umuririmbyi yavuze ngo mureke Imana yitwa iki? Aho Imana niyo twahaye icyubahiro gusumba ibindi byubahiro byose. Nicyo gituma isi yose n'abari ku isi bose baba bakuru n'abato bose bapfukamira Imana yo mu ijuru tuyisenge, tuyihe icyubahiro kuko ni nyenkomezi. Imana ni ihawe.
hacaboneka abagabo batatu. Ejo navuze ngo umwana ifura imera nk'aho turiko turajyana. Birakwiye ko tugira inkomezi kiza Yesu. Nta kintu na kimwe kizokunyiganza. Uwashadura kana Meshaki na Abedenego umwami arabageza ati senga kino gisu cyane. Nabo batumviriza asanga uko ariko bimeze. Ntidushobora kunamira icyo gishushanyo. Kandi na wewe mugezi ntibikunda ko tugusenga vako cira birabura. Yesu nahabi. Ubundi niwe yavuze ati ndiyambariye mpemu yera womega narizi. Yega mbanaragize. Yega mbanaragize. Turiko turajya. Barahagarara neza, baramangira umwami, baramangira Kristo umwana w'Imana nzima. Uburake Nebukadineza uragira gute? Uramusaza acagera ko babafata uko bacamba nyinjiro ati nimubabohe mukobanye itanura yiyogera ibihetangabo ndwi yake dukomeshe aba bagabo bigira bakitwa bigira bahambaye bibaza ko natwe tudasenga Imana kandi abandi bose babyemeye mugabo abagabo batatu bakabyanka bakomeshe iki kimenyebenge cy'umuriro urabereka. Turiko turajana iterabwoba mu gikorwa cy'Imana rirabaho. Turiko turajana abantu iterabwoba rirashobora kugira umwami Nebukadineza yabivuze ngo mbega Imana erega bamureka gusa twahuranye tukinjire gatoya tuti Imana wabyumvise batake rero yari yavuze ngo mbega Imana yo gukiza yo bakiza mwebwe mu maboko yanjye yewe Nebukadineza yo biyi ibyo muremera ko byanditse muri abasomyi babiri muraze tujyane hari abatabizi bigira ngo nibyo ndikunda kugitse muri Bibiliya bakore aramuza kabisa ko tayindi Imana ngo yoshobora kurwana na Nebukadineza ngo yumukure mu maboko ye. Mbega ibyo murabyumva abantu b'Imana dufise Imana ikomeye gusumba ibindi byose. Nicyo gituma aho turiko turavuga nta bwoba kuko turiko turavuga ijambo twatumenye turiko turajana. Iyo Mana dusengeragize hari abagwanyi umuntu umwe yigeze kurwana muri Afrika yose aragwana bamuhamagarira kuri tele ahantu mu rugogwe bagatumira ikindi gihugu kirimo umugwanyi igahura nawe bagakubitana ingumu aranesha ibihugu byose bamuzanira bya bikoko bita goriye ngira barabizi bati mushira imbere goriye gogo muhuraratse bararuzana ubwo bukoko n'ubukoko bukomeye cyane rwose yarukubise ikobe umusaya wose ucurakeba rero ngo umuntu yabaye nabi urayo ntarunike nabo bamaze kunigwa nyine byaheze. Uwo muntu rero kiraganyaganya kuko yari umubogisere mu karata akomeye isi yose yarungitse abizi ko boba bakomeye ngo bahure n'ubwo rugatanya wanesheje byose nagoriye yarukeba cyose abindi rero arahagarara atambuka ngo nitane acaraja hagera bagarara tuburere ko hose ataburiyo turwana iyo nabanesheje bose ngomba ntumira Imana ibariyo turwana acaranga ikivyeta tumuntumira Imana niyo ngomba duhangane. Imana yacu irakomeye. Yesu nashimwe. Iyo bagukoma ukinjira ukubise Imana yikorera ibikorwa